Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya 108 turahera ku murongo wa mbere guca kwa gatanu. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Hahigwa ubaha uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe, ibikorwa by'amaboko yawe bizogutunga. Uzonezerwa, uzohigwa. Umugore wawe azoba nk'umuzabibu wama cane ari haruguru mu nzu yawe. Abana bawe bazoba nk'utugemwe twa elayo bakikije ameza yawe. Uko ni ku muntu yubaha uhoraho azohigwa. Uhoraho azoguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose uzobaho. Amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Ni ijambo ry'Imana nifuje ko dusangira. Ijambo ry'Imana bavuga ngo hahigwa ubaha uhoraho. Rino jambo ry'Imana bavuga ngo ubaha uhoraho hagendera mu nzira Imana ishaka, yuko azoronka umugisha ndetse ibimukikije byose bikamubera umugisha bivaye nuko agendera mu nzira uhoraho Imana ishaka. Rero bene data nuko dukwiye kugendera mu nzira Imana idushakamwo. Nitwagendera mu nzira Imana idushakamwo, ibyo twifuza byose Imana izobiduha. Ariko kenshi igihe utagendeye mu nzira Imana idushakamwo, niyo mpamvu kenshi usanga atamugisha tugeze turonka. Rero vyiza nuko dukwiye gukora ivy'Imana igomba, tukagendera mu nzira yayo. Ngo abagendera mu nzira ziwe, ibikorwa by'amaboko yabo bizobatunga. Rero dukwiye kugendera mu nzira Imana idushakamwo kugira ngo ico dukozeho cyose kitubere umugisha. Kuko kenshi iyo dutaye inzira y'Imana bituma na wa mugisha tuba tuwutaye. Kuri gatatu baravuga ngo umugore wawe azoba nk'umuzabibu wama cane ari haruguru mu nzu yawe. Ngo abana bawe bazoba nk'utugemwe twa elayo bakikije ameza yawe. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Handi ijambo ry'Imana tubwiye ngo nitwagendera mu nzira Imana idushakamwo, ngo n'umugore wawe azoba ari ngo umuzabibu, ndetse umugore azokubera umugisha, azoba ngo nk'umuzabibu uri haruguru mu nzu yawe. Azokubera ndetse azokubera nk'ishurwe rizoba riri mu nzu yawe igihe ushaka kugendera mu nzira Imana igushakamwo, bigatuma ico cyose kizokubera umugisha, hakaba mu nzu hakaba amahoro, ndetse muri vyose ukagenda ubona bikubera umugisha mu gihe ugendeye mu nzira Imana igushakamwo. Ngo n'abana bawe bazoba ngo nk'utugemwe twa elayo ngo bakikije ameza yawe. Hano rero ijambo ry'Imana yatubwiye neza yuko kenshi iyo n'abana bitameze neza biva ku kudakiranuka kw'abavyeyi babo canke kudakiranuka kw'abavyeyi babo, bigatuma rero ibintu byose usanga bikaba bitamera neza mu nzu kubwo kutagendera mu nzira Imana idushakamwo. Rero iyo tugendeye mu nzira Imana idushakamwo, ibyo twifuza byose Imana ibigenza neza, yaba abana, yaba ibyo wifuza, yaba imirimo y'amaboko yawe, byose Imana ibigenza neza igihe ugendeye mu nzira Imana igushakamwo, ukumvira Imana uko Imana ikugera. Kuri kane haravuga ngo uko ni ku muntu yubaha uhoraho azohigwa. Rero ngo uko umuntu yubaha uhoraho ngo niko azohigwa. Mu guhigwa kwe nuko ico yifuza cyose kizokumuberako, ico akoze cyose kizomuberako, nyagendera mu nzira Imana imugombamwo. Rero ivy'Imana tugombamwo sibindi nuko dukwiye kwihana, nuko dukwiye gukora ivy'Imana igomba. Niba Imana ikubwiye ati ca ngaho ugacaho nyene, niba Imana ikubwiye ati kora iki ugakora ico, ivyo bizotuma Imana ubana n'Imana neza, ukagendera mu nzira yayo Imana igushakamwo. Rero bene data nuko dukwiye kuba mu nzira Imana idushakamwo, tukagenda uko Imana igomba. Kuri gatanu haravuga ngo uhoraho azoguha umugisha uva i Siyoni, nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose uzobaho. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uko umuntu wayo yubaha Imana uko azogira umugisha, ndetse akazobona ibyiza bizoba kuri Yerusalemu, ibyiza bizoba mu muryango wiwe canke bizoba hatuye n'ahari, uko azoba yubaha Imana. Ndetse iyo wubaha Imana ugira kuramba, ibyawe byose nimba ari byo
ari uruvyaro rwawe canke ibyo wakoze byose bikazokubera umugisha kandi ukazobibona kandi ukazobikoraho bikazokubera ukazoramba ko kenshi turazi neza iyo umuntu atubasha Imana kenshi bituma akenyagurika bigatuma apfa vuba ariko kenshi iyo ubaha Imana no kurambura ramba rero bene daha nuko dukwiye kubaha Imana yo mwijuru ibaha umugisha nyakubahwa Yesu Kristo turagushimiye ku ijambo ryawe kugira ngo uko twibukije uko dukwiye kubaha Imana tukagendera mu nzira udushakamwo kugira ngo tuzorame ndetse n'ibyo waduhaye n'umugisha waduhaye tukazoshobora kuwurya ndetse n'abacu bakawurya ko kubaha turagushimira Mana ko watanguye natwe gusozera natwe mu izina ryawe Yesu Kristo wacu amen.